Ivyo bigori vyiza mubona biteye igomwe gutyo kandi biteye ku buryo bwa kijambere vyatewe n'abenegihugu mu kigo c'iratiro ry'uburimyi arico bita Centre de Rayonnement kiri Gitega hafi y'ikibuga c'indege aho bita kuri Aerodrome. Umushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije Dr Deogide Rurema ahejeje imirimo yiwe yo mu biro yaciye yambara ibirato vy'igifundi bimwe bita ingamira arivyo vy'ivyo mubona aca agenda kubagendera kuri wa gatatu igenekerezo rya kabiri Kigarama umwaka wa 2020. Yabahaye impanuro zitandukanye zijanye n'ingene bogwanya imfunya zimwe bita chenille régionnaire mu kinyamazuru zibangamira ibigori mu kuzipompa imiti ya kikare, akaba ndetse yanabagabiye ibikoresho bazobipompesha ivyo bigori gutyo umwimbu wiyongere baronke ivyo bafungura baronke n'amafaranga mu mufuko nk'uko ihangiro rya leta nkozi kandi leta mvyeyi leta y'u Burundi riri. Twafashe no muhingamo kugira ngo twishikire ku rubuga nkuko twemeye kuduga gukorera hagati mu gihugu kugira ngo twifatanye n'abene igihugu bitworohere kwirabira ibiba ku rubuga. Ni muri iyo ntumbero rero twashimye kwishikira aho turiko turagira imirima y'akarorero y'ibigori nkuko twabyemeje muri leta mvyeyi leta nkozi ku munwa w'umwene gihugu wese tegereza kuronka ico fungura hanyuma n'umufuko w'umwene gihugu uronke amahera kugira ngo tubishike ko twashizeho imigambi itomoye yo kugwiza umwimbu. Hajya twaciye bitirira ku kibuga c'indege c'Igitega abene gihugu bahora baharima uko bishakiye bakavanga imyumbati bakavanga ibiharage bakavanga amateke ariko aho tuje kubahimiriza ngo barime igitegwa kimwe nabo nyene ubwa mbere ntibavyemera bibaza yuko ari ukubahenda. Hanyuma ikindi nuko hajya ahantu haraha leta mugabo ugasanga barakotesha ku bene gihugu. Abene gihugu rero bakengurutse cyane mbere baravuga bati mbega ibintu bizorama. Akarusho nuko tubona yuko twateye ku murongo kandi ugatera neza twese hamaro turindiriye kugira ngo ibigori biduge neza turiko turabikurikirana n'abari mu bindi mariko baradufasha kubikurikirana kugira ngo turabe umwimbu tuzokwimbura turako uzobusumba uwo twahura turonka. Navyo mubona none turabona ko ari sawa ubwo turabona ko twizigiye yuko tuzosoroma. Abanyagihugu nyene baragira ubwoba ngo aha hantu ko tutegetse ko tuharimuko ngo bisabwa yuko ngo bagomba bahatwake babagize ubwoba barahahevye mugabo natwe twagomije ko kabisa ntituzoreko abagize ubwoba n'ibigori ntibaje kubagara no kubagara ntibaje twatereye kubera twatereye hamwe imirima yose. Iyi niyo migambi leta ivuga ahantu ha leta hakoreshwe n'abene gihugu mudakotesheje mugabo muharime muri hamwe mu makoperative inyungu leta ishaka kuronka samahera nuko mwebwe mwokwisununura. Turavuga tuti nta kindi tujejwe atari uguhimiriza abene gihugu kugwiza umwimbu. Avuye ngaho yaciye aja ku mutumba wa Nyabututsi kugendera umushakashatsi yenga yakoze ubushakashatsi ku giterwa c'igikoti aho yasanze ivyo bikoti yarimye vyimbuka cane nkuko mubibona ku gikoti kimwe mu byo twasanze bariko barasoroma dupimye imyimbati ivuye ko twasanze ari biro 39 n'igice ikindi tugipimye dutora ibiro 46. Avuga ko ahora soroma n'imyimbati ishikana ibiro 60 ku gikoti kimwe. Twaciye muri iyo ntumbero nyene tuza kumwene gihugu afise ubuhinga bwo gutera umwumbati ukimbuka cane. Twabonye ko igikoti kimwe kiva ku myumbati itari munsi y'ibiro 35. Hari abantu benshi bahora bavyumva bagatangara mbere namwe gwamenyesha makuru hari ababibonye batangaye cyane ariko mwabonye ko ari ukuri kwamye.
uwo mushakashatsi akaba anahingura iyo myimbati akayikuramo imfunguro zitandukanye arizo zizomubona. Ikindi twashimye nuko nk'uyu muhinga yigenga ntarima gusa imyumbati ariko arashiraho n'ubuhinga bwo kuyihingura ku buryo bisahiriza muri bimwe bama bariko baravuga ngo gufungura neza, gufungura ibintu bitandukanye, imfungwa zitandukanye. Aha twabonye ko bitari mu bitabo ariko ari ibintu by'ukuri kandi n'ababyihereje bumva yuko ari bifungurwa byiza kandi by'ingirakamaro. Yaciye asaba ko umuyobozi ajejwe uburimyi mu ntara ya Gitega ko yoja kurondera itongo ryagutse kugira ngo ubushikiranganji bubicishije ku kigo izabu kijejwe ubushakashatsi baje hamwe n'uwo murimyi kugira ngo ubwo buhinga uwo murimyi akoresha barabire hamwe uko babukoresha ku murima muniniya n'abandi bene gihugu bashikirwe n'ubwo buhinga bwo kugwiza umwimbu. Isomo twakuye nuko twabonye yuko ari ugukora nkuko twabyiyemeje dushira hamwe abashakashatsi bo mu bigo by'ubushakashatsi nka za izabu n'ibindi bigo by'ubushakashatsi, abo mu bushikiranganji, abashakashatsi bikorera utwabo, eka mbere n'abene gihugu, twese tuje hamwe dushire hamwe ingufu, umwe wese n'ubumenyi afise kugira ngo umwene gihugu tumuronderere ubuhinga bwo kugwiza umwimbu w'iki gihugu kihabonere akoyoko.